Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro kibayagira amagara y'abantu na cane cane ibijanye n'igikorwa co gucandaga. Nkuko twabisanze mu mavuriro yose atandukanye yahoze ari mu gisagara ca Bujumbura acandaga, ugasanga ico gikorwa kirakorwa ukuri kwamye, nuko vyifashe kw'ivuriro ritoya ryo mu Buterere Centre de Santé Buterere, aho twasanze abavyeyi batari bake baje gucandagisha ibibondo vyabo, eka mbere n'abakenyezi bibungenze baje kwicandagisha. Abo bavyeyi bose twahuriye kuri iryo vuriro ritoya ryo mu Buterere bahuriza ku kintu kimwe ko umwana adacandazwe atagira amagara meza. Banyita Ndayikeje Eliane, nkaba mba mu Buterere bwa kabiri kw'ibarabara rya 14. Twaje kumucandagisha afise amezi 3 n'inusu kugira ngo tumukingire ingwara. Ntamucandagishije noba ndamugiriye nabi kuko yoca yandura ingwara nyinshi. Nobahanura yuko bokwijukira gucandagisha umwana kugira ngo bamukingire, na cane cane leta iraduhimiriza gukingiza abana bacu. Je nitwa Niyonzima Benini, mba mu Buterere bwa kabiri kw'ibarabara rya 20. Je nashimye kumuzana kumucandagisha kugira ngo bamukingira ingwara zitandukanye. Birafasha gukinga ingwara zitandukanye nk'inkorora y'akanira irakaze cyane ku mwana, na rudadaza n'ibigoga n'igituntu, ivyo byose barabimukingira. Nomuhanura yuko yobicandagisha kuko ni bibi cyane kumugumiza muhira kubera ashobora gufatwa n'umusonga mukumbi ugaca usanga ni ngorane. Umwana adacandazwe arashobora kugwara nk'ibintu vy'ibihara ku mubiri, nk'inkorora iramukarira cyane, inkorora kandi nyinshi yakaniye. Rero nico gituma keshi twomuzana hama tukamucandagisha. Nduwimana Esperance n'umuforoma akora kw'ivuriro ritoya ryo mu Buterere Centre de Santé Buterere, amenyesha ko igikorwa co gucandaga kuri iryo vuriro bagikora iminsi yose guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu, hanyuma umunsi wose ukaba ufise abana canke abavyeyi ugenewe bivanye n'ukuntu baba bangana. Ku munsi wa kane bacandaga abakenyezi bibungenze bonyene. Ku cerekeye gucandaga abana twarabigabuye kugira ngo bose boroherwe, n'abaforoma boroherwe ingene dushobora kubikora bose barakwakirwa. Abana kuwa munsi wa mbere turakira inzoya zikivutse, n'abarya abandi bana bakwijwe ukwezi n'inusu, n'amezi 2 n'inusu, n'amezi 3 n'inusu ku munsi wa mbere. Ku munsi wa kabiri tugaca twakira abakenyezi bibungenze barya bose batwituye ubwa mbere ariho bagitanguye, tugaca tubakira umunsi wa kabiri bose bakazira rimwe. Umunsi wa gatatu duca twakira abana bose bo guhera ku mezi 6 gushika ku mwaka n'inusu n'imyaka 2, kuko n'ab'imyaka 2 baraza kurondera ya vitamine A. Hanyuma ku munsi wa kane hagaca haza abakenyezi bose bibungenze tuba twarahaye randevu batanguye ngaha, tugaca tubaha randevu ko bazozira bose ku munsi wa kane, bagaca bazira rimwe ku munsi wa kane. Ku munsi wa gatanu tugaca dusubira kwakira babana bo kuva ku kwezi n'inusu, n'amezi 2 n'inusu, n'amezi 3 n'inusu, tubakira ku munsi wa gatanu. Kuri iryo vuriro ritoya ryo mu Buterere ngo ntibacandaga abana n'abavyeyi baba mu Buterere gusa, ngo baritugwa n'abavyeyi co kimwe n'abana baba baje bava mu yindi mihingo, eka mbere ngo barakira n'abantu bavuye mu bihugu bibanyi nka Kongo iharanira demokrasi. Bivugwa n'umuforoma Esperance asanzwe akora kuri iryo vuriro ritoya ryo mu Buterere. Twakira abo ngaha mu Buterere gusa, n'abavuye ahandi bose turabakira kuko imiryango murabona ko yasanzaye, hashobora kuba hariho umushinga ntahe yaje gupaga sino, hanyuma umukenyezi kumbura akamanuka avuye ruguru mu ntara zo hagati mu gihugu akaza kuramutsa umushinga ntahe, akagendana iryaka yo gucandagishamwo umwana, araza ngaha tukaraba randevu tukabona ko umwana ahagaze kacandagwa, ntituzomurindiriza igihe azoheza kuramukiriza umushinga ntahe wiwe ngo aduge, turamucandaga. Hakaba n'abandi bantu nyene usanga bishitse bakimukira ino, bimukiye ino nabo nyene bategerezwa guca baza gucandagisha abana ngaha, nabo nyene turabakira tugaca tubakurikirana ngaha nk'uko bitegerejwe nyene ko duca tubakurikirana ngaha, twamenye naho baba tukabona ko baje muri population y'iwacu. N'abavuye mu bihugu vyo hanze baratwitura, nk'abavuye nko muri Kongo bakatwitura bakazana
icemeza ko bacandaze bakaduha zirya ncanco uko bazitanguye n'ingene bazikurikiranye tugaca tubona urucanco bagezeko nabo nyine tugaca tubakira tukabakurikiraniriza incanco zabo kugeza bazimaze. Igikorwa cyo gucandaga nticoshoboka, gishobotse naho nticogenda neza hatagiyemwo uruhara rw'abantu bajejwe intwaro, kuko abajeje intwaro nibo bahimiriza abavyeyi bibungenze co kimwe n'abavyeyi bafise abana kugira ngo baje ku ncanco. Mu guhimiriza rero abajejwe intwaro muri zone ya Buterere ngo bagenda bagasanga abantu aho baba mu kubahimiriza canke naho bakabasanga mu bibanza bihuriramwo abantu benshi nk'amasoko n'ibindi. Ivyo bivugwa n'usanzwe arongoye zone ya Buterere Hakizimana Musa. Ahanini uruhara rwacu rujanye no guhimiriza, ico dukora amasensibilisation niyo dukora ku bwinshi, tukayacisha na cyane cyane ku barongoye imitumba aribo twita aba chef de quartier, nabo bakadufasha gushikiriza ubutumwa abajejwe amaserire, abakuru b'uducimbiri, uko onye sensibilisation ikava au niveau ya zone ikamanuka no gushika ku bagiye twita nyecumi canke nyumba kumi, ko dusanzwe tubimenyereye. Turakoresha n'ama megafone kugira ngo kumbure baze baravyumva, dufise abaja batandukanye, abantu bakorera ubushake bakaja mu lieu public nk'ahantu hari amasoko n'ahandi henshi, bagacishamo ubutumwa kubwira bene gihugu kwitabirira ibikorwa byo gucandaga. Ku kibazo cyo kumenya nimba abene gihugu iyo bahejeje guhimirizwa baheza bakitabira igikorwa cyo gucandaga, uwarongoye zone Buterere amenyesha yuko iyo bahejeje guhimiriza abene gihugu baca basanga bafise imigwi 4. Muri iyo migwi 4 ngo harimwo umugwi uterekwa namba igikorwa cyo gucandaga kumvo zitazwi. Muri iyo migwi 4 kandi harimwo umugwi w'abantu batacandagisha abana babo kandi baticandagisha ku bakenyezi bibungenze bivanye no kwemera kwabo, kuko amadini basengamwo atabemerera igikorwa cyo gucandaga. Hariho abavyitabira n'abandi batavyitabira bivanye n'imvo zitandukanye. Ahanini twebwe iyo dutanze sensibilisation tugatanga message, ahanini hariho abantu baca baja mu mice nk'ine, abambere hariho abavyitabira bakaja gucandagisha abana n'abavyeyi bibungenze gushika baheza, urumva kuva ku ntango yo gucandaga gushika ku mpera. Tugaca tugira umuce ugira kabiri, niba abandi usanga bavyitabira mugabo ntibarangize, barajayo nka rimwe kumubwira ati abana burya kandi vaccination iragarutse kandi akanka kujayo. Hariho n'abandi batavyitabira namba, ntituzi impamvu, ntituzi igituma, bobo naho tugira sensibilisation tugahimiriza bakubwira yuko batobijamo. Hariho n'abandi rero umuco ugira kane, ni nabo kenshi dukunda gutanga impanuro, niba abandi batabijamo bivanye n'imyemerere yabo, ati twebwe ukwemera kwacu canke idini turimwo ntitwemerera yuko tujya mu byo kwicandagisha cyangwa mu byo gucandagisha abana. Hariho nk'urushengero rw'abitwa abasohoke, hariho n'abandi Zebiya n'abandi benshi badakunda yuko bagirirwa canke abana babo bakorerwa incanco. Abandi badahara mu gikorwa cyo gucandaga n'abakozi b'Imana, nabo nyene uruhara rwabo nubwo guhimiriza abakirisu basanzwe barongoye na cyane cyane mu kubasigurira akamaro k'incanco, kuko benshi ngo ntibaba babitahura co kimwe. Ibyo bishikirizwa na Pasteur Innocent Manirakiza arangurira ubutumwa bwiwe mu Gasekebuye. Uruhara rwo gucandagisha abana canke abakuze bijanye n'amasengero navyo birakenerwa. Hariho nk'abantu bamwe bamwe bataba bitahura, abandi bakaba bayifata minenegwe. Rero twebwe nk'abayoboye amashengero ari gihe tubahimiriza, tubagira nk'itangazo kugira ngo bagende baje muri ico gikorwa cyo kwicandagisha. Ica mbere, iyo umukristo yicandagishije agira amagara meza. Ikindi, hari ingwara zimwe zimwe zitamufata, kandi natwe nk'abayobozi b'ishengero cyangwa abayobozi b'ishengero tuba dufise abantu bafise amagara meza. Ni muri rusange haba ku mavuriro acandaga eka mbere no mu ntwaro, ibigora mu gikorwa cyo gucandaga ntibibura.
nko ku mavuriro ingorane bakunda kugira ngo nuko rimwe rimwe hariho abategerezwa kuja kwicandagisha usanga badasubiye kubabona mugabo rero ahanini ngo biba bivuye nuko baba bimutse bagiye kuba ahandi naho biruko ngo hari igihe iyo bimukiye babandanya bicandagishirizayo ivyo bishikirizwa n'umuforoma Esperance Manirakiza akora ku ivuriro ritoya ryo mu Buterere. Ushobora kugera uri kuragira uraba abantu ukaraba nko mu gitabo hari aho ushobora kuburaba ukaraba ati uyu muntu ko mu gitabo none mbona hada complexe vyagenze gute tugakurikirana mu mihana ngo turabe ko umwana icatumye aheba urucanco tugatumana n'abaremesha kiyago turakora n'abaremesha kiyago tukandikira abaremesha kiyago baba bari muri ako karere kuko haba hariho umuremesha kiyago kuri ntuze yose tugaca tutuma umuremesha kiyago uraba uwo muntu mu karere iwawe uraba uwo muntu icatumye aheba bakagenda bakaraba aba basanga barimutse kumbure baragiye mu yindi ntara ugasanga wamuziga nko mu Buterere bwa kabiri barabara riniri bagiye kumuraba bakamubura ugasanga yarimukiye nko mu Buterere bwa mbere mu rindi barabara urumva remesha kiyago bagiye kumutora ngaho ntibamutora niyava ngaha mu Buterere hafi wacu agacaja nko mu Buterere kure acaja gucandagisha kuri ndi vuriro aha twebwe ugacumenga yarataye incanco mugabo yagiye kuzikurikirana hariya mu bigora abajeje intwaro mu gikorwa cyo guhimiriza bene gihugu kugira ngo baje kwicandagisha ngo nuko benshi bitwaza imirimo baba bafise bakavuga yuko bataronsa akanya kuza kwicandagisha ugasanga mbere n'ico gikorwa kiraheze batagiye abandi nabo ngo baravyirengagiza kumvo zidatahuritse ivyo bishikirizwa n'urongoye zone Buterere Hakizimana Musa. Ahanini igikorwa cyo gucandaga kenshi hari igihe kiba mu masaha usanga ari amasaha yo kumurango kigashika no dufate nka saa 10 canke saa 9 gutyo canke 11 ahanini rero muri aya masaha abantu benshi baba bari mu buzi butandukanye hariho ababa bari mu ndimiro hariho abandi baba bari mu bikorwa vyabo vya misi yose abadandaza rero ubabwiye kujya kwicandagisha ari umuntu akubwira ati genda aza kujayo mpejeje ivyo ndiko ndakora ugaca usanga agiyeyo barangije umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu igikorwa cyo gucandaga kaba kirangiye atagiyeyo. Gucandaga ni igikorwa cy'igihugu gishirwa mu ngiro n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bo bicishije mu mugambi w'igihugu wo gucandaga PEV. Aha niho hagarukiye ikiganiro cacu cy'uno munsi ndabifurize kugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu naho utaha.